abakenyezi n'abigeme ngo barashobora gukorerwa amabi biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Mu ruganda ku bigeme n'abakenyezi, Sabrina Mirena Sangwe arongoye umugambi Femme Developers mu kigo Kids Hub avuga ko bariko barabira hamwe ingene ubwo bugizi bwa nabi bashobora kubugwanya biciye mu buhinga ngurukana bumenyi nyene. Hari n'ibindi rero bitari bike baciye hirya n'ino kubijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, tumwumvirize. Kuri uno munsi twahisemwo mu kigo Kids Hub gikoreshejwe novuga ngo nka programme yacu yitwa Femme Developers ariyo Femme Dev, gutumirira no guhimiriza abigeme n'abakenyezi ucerekeye nk'uko dusanzwe tubikora ubuhinga bwa none, ariko uno munsi twashatse kubona hamwe ego tuvuga ngo akenshi twahora mu byo kwigisha abana, ariko uno munsi twashatse ngo naho twovuga ngo turi mu gihe novuga ngo indwi yahariwe canke iminsi yahariwe abakenyezi canke gukuraho amabi afatiye ku gitsina, twahisemwo na twebwe mu bisata dusanzwe dukoreramwo kumviriza canke kuganira n'abigeme n'abapfasoni bo mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo twumve ico dushobora kubafasha kucerekeye ubuhinga bwa none. Ego basanzwe babukoresha bamwe ariko hariho n'ikindi gisata c'abatabukoresha. Aho rero niho twashatse kugira no kwita ngo ikiganiro, kuganira hagati dusanzwe tubigisha twongera tubaha n'ubumenyi, ariko twahisemwo kuganira nabo, kumva intambamyi bagenda barahura nazo ku munsi canke ico twebwe dushobora kubafasha nka Kids Hub mu gisata ca Femme Dev. Haracari hagahaze kuko n'ukungene turavye kungene twagiye turabaza ibibazo, kubera ko novuga ngo twashize kino gikorwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ushima hari hagahaze iyo bashi baba bakoresha ubwo buhinga, si igiharuro tworonse sico twaronse ico twari twifuza, kubera ko hariho ego cane abatariko barakoresha ubwo buhinga uno munsi ngo twebwe twavyifuza. Uno munsi mu bisata turiko turigisha harimwo igisata citwa mu nkonde ndakivuge mu kirimi c'igifaransa citwa cybersécurité. Ushima ubwo buhinga ngurukana bumenyi hariho hanze aho abana abigeme n'abakenyezi bakorerwa amabi biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Muri ubwo buryo natwe twahisemwo kubahimiriza. Muri no mwanya two turavugana rero uriko arabayagira kungene boshobora kwikingira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, bakabukoresha mu buryo bwo muri ico gisata ca cybersécurité. Kumbure banamenye nuko ubugizi bwa nabi ushobora kuhakorerwa na cane kuko ubuhinga bwa none buratwigisha kandi buradukingira, mugabo tubukoresheje mu buhinga bwo nk'uko twatekezwa kubukoresha. Ego Sabrina, mwavuze muti hariho akahaze karacigaragaza kuri abo bantu badakoresha ubuhinga bwa none mu bakenyezi b'Abarundi. Twari twifuje kumenya mbega mwebwe none hari ico mubona cokogwa kugira mutorere inyishu ico kibazo biciye mu mugambi wanyu bise Femme Developers? Twebwe ico tubona dukwiye kongereza ingufu n'ishaka ngo Kids bisanzwe bikora no guhimiriza abigeme n'abakenyezi duciye muri ico gisata bien sûr ca Femme Developers, kubigisha ukungene boshobora gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi ku munsi kandi mu buryo novuga ngo bushobora kubagirira akamaro. Ntitugume turi muri bimwe tumenyereye vya WhatsApp na Facebook n'ibindi, ariko tumenye ko dukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi hariho nabigira amashuri novuga ngo en ligne, akavugana n'umwigisha ari mu kindi gihugu kiri kure, ariko akahakura ubumenyi. Rero natwe ni muri ubwo buryo twumva twokomeza guhimiriza urwaruka rw'Abarundi kumva ko twokoresha ubuhinga ngurukana bumenyi nk'uko bikwiriye. Twebwe turizera ko mu byo twumva naho tutarabona bishigwa ku mugaragaro, igihugu naco nyene kiriko kirabitorera umuti kuko kirabona ko bikenewe. Twumvise ko hariho, nizera ko mu myaka iri imbere canke mu mwaka uza igihugu kizofata novuga ngo mu ntoki la digitalisation, nimba nokoresha ico kirimi. Twebwe rero novuga ngo turi muri uwo mugambi canke turi muri iyo kadi yo kwifatanya n'igihugu gufasha abo bajene, kuko ejo hirya y'ejo bazokenera umujene yaciye muri Kids Hub, bazokenera urwaruka rwigishijwe na Kids Hub kugira ngo ashobore kugira n'ico akoze kugira ngo la digitalisation mu Burundi ishobore kugenda neza. Barahari abigeme bakora ama logiciel, nanje muri abo ndimo
rero ndumvuga ngo ntituraba benshi nk'uko twubyifuza ni kenshi duhura biragoye kugenda gusaba akazi canke guproposer un logiciel umuntu ngo yumve ko ari we wayikoze de A à Z. Sego c'est vrai ntuyikora de A à Z, hariho ubufasha bundi ukenera bwandi muba mukorana, ariko novuga ngo mu byo turiko turagerageza mu maprogramme dutanga hano muri Kids Hub hariho amasage académique yo gufasha abigeme naho nyene kumenya canke guteza imbere igisata co kudevelopa ama logiciel. Aba nabo bari bagiye kuronka ivyigwa bati burya ubumenyi ni karahara mu ruganda ntibacure. Nitwa Iteka Sibera Leslie, haba ndiko ndiga igisata ca communication muri Université y'u Burundi. Ego Leslie, uno munsi muri ibi biganiro mugiye gukurikira hari ikintu twovuga vy'ukuri yuko woba wungutse ugereranije n'ivyo wari usanzwe uzi? Ego cyane nk'akarorero hari umudamu witwa Nadine umudoktor muri cyber security yashoboye kutubwira ati ama soft skills kuvuga ibintu umuntu aba afise mugabo ivyiwe nyene ama skills umuntu aba afise ubumenyi umuntu aba afise bwiwe nyene burashobora gutuma ashobora kuronka akazi canke akakabura. Nk'akarorero umuntu ashobora kubaza ubwenge mugabo adafise burya ubumenyi kuvuga nk'ubumenyi bwo kuvuga, ubumenyi bwo kwiyadapta, gukorana n'abandi, bwo gutunganya ibintu birashobora gutuma ubura akazi. Urumva nk'uno munsi nashoboye kumenya yuko tutakeneye gusa ubumenyi busaba inguvu aribwo twashoboye kwita hard skills mugabo turakeneye n'ubundi bumenyi bundi butandukanye bushobora kudutuma dushobora gutera imbere mu en tant nk'abantu babigeme bariko batera imbere mu bintu vya informatique vya technologie. Hariyo n'ibindi twashoboye kwiga bijanye n'ukungena umuntu ashobora gukreya ama site web imbuga ngurukana bumenyi n'ama application. Donc twashoboye kuronka ibintu ivyiyumviro ku bijanye n'ivyo bizoce bidutuma natwe tuja kurondera. Urumva twashoboye kumva akariro muri twebwe kazodutuma tubandanya tukaza kugira ngo no muri kazoza twiteze imbere. Ubwo bugizi bwa nabi ni bwiza kuvyiga kuko ubimenye biragutuma kumenya kwikingira ubwo bugizi bwa nabi. Bavuga yuko noshobora kuba nungutse icambere nuko batwigishije ibintu bita soft skills. Ubwa mbere twashimikira gose ku kintu umuntu azi kugira ashobore kuvuga yuko ari capable gukora muri entreprise kanaka. Muga twabonye yuko bikenewe no kumenya si uri umuntu ashobora kuba afise iyo capacité yo kubana n'abandi arico kiba kirimo muri iyo soft skills. Harimo le fait yo gukolabora, kugira esprit d'équipe, gukorera hamwe n'abandi. Donc ivyo onye babitwigishije kuko twobitena ko en compte kugira dushoboye kuba abakozi beza tuzoba twagiye gukora. Flora Nzitonda nawe nyene yarahejije gukurikirana ivyigwa ati burya ukwiga ntivyigera bihera ku muntu ngo kuvyo yaraharahuye ngo agiye gukora urudandazwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Iki ngo kiri mu byo yari yipfuje kuva kera. Twahungukiye cyane twahereye ku kintu citwa soft skills. Ni teme yafashije cyane izofasha nayikurikiye naryohewe izofasha mu buzima bwanje cyane bw'iwanje nyene mu buzima bw'akazi no mu buzima bwo muhira mu buzima bwo mu kibano no mu buzima bw'ibyo nabandi ndakora ku munsi kuko nasanze ari ikintu gikomeye cyane twari kuba twararonse kuva kera. None Madame Flora mwebwe ku vyerekeye n'ubwo buhinga bwa none mwari musanzwe mubukoresha vyifashe gute? Ego twari dusanzwe tubukoresha ariko tukabikora kwa kundi mu cyamisi yose kwandika gukora raporo ego muri ivyo mugabo ntitwari bwashikaho dutangura kuba vraiment abamama baba developer. Ego ndavyitezemo byinshi twatanguye
ndabona aho tugeze kandi nibaza ko bizobandanya neza gushikaho ngira ama application ngira ama analyse ngira ibintu byose uko twabivuganye. Egome turabona ko mwebwe umufasoni akuze ari kumwe n'urugwaruka, mbega twavuga muri kumurera abahijya no hino mu kibano ikoreshwa ry'ubwo buhinga ku mumama w'umurundikazi, murabona ko ni ikintu cyoroshe? Twari kumwe n'urwaruka gukoresha ubu buhinga nk'umumama ntibyoroshe cyane, birasaba cyane cyane ko umumama ni ukuvuga ko abyitwararitse ari angaje kubikora hama akongera agaplanifya agategekanya umwanya wiwe akawukoresha neza, kuko tuba turi muri byinshi udategekanije umwanya wawe neza kandi ngo wumve neza ko biri kurimwo byo kugora. Jewe rero icyo ngiye kugira ni ugutegekanya uwo mwanya nkawongera ko ku byo nari sanzwe gukora nsanzwe njejwe, byaba iby'akazi byaba ibyo muhira byaba ibyo muri vie courante byose ndabifatira umwanya kugira ngo nshobore gukora, kuko urabona ko ubuzima buguma buhinduka. Ikindi cyanjyoheye ni kubera narishaka gutangura commerce en ligne, none banyeretse ingene nashobora kubikora, nzoca ndabibandanya kandi nzoca ndabitangura.